Mwiriwe mwese abariko baradukurikirana ku wa gatanu itariki 25 z'ukwa cenda 2020 izi n'ingingo nkuru. Paul Rusesabagina aheruka gushikanwa mu Rwanda aho aregwa ivyaha birimwo iterabwoba yemeje ko ari mu bashinze umutwe w'inyeshamba wa FLN ngo ariko ngo nta ntumbero y'iterabwoba wigeze ugira. Mu Burundi ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahaye ikiganiro ikibiriraho abanyamakuru hamwe n'abanyagihugu yishura ku bibazo bitandukanye birimwo n'imigenderanire. Ubumwe bw'Uburaya twasanze bwari burimwo mu gutuma haba itembagazwa ry'ubutegetsi mu Burundi, hanyuma bitwaje igikenye bibananiye baciye bavuga bati reka tubohera amaboko mu mugongo irya leta kugira itembagare bazi mu bukene bwayo, hanyuma Imana nayo kirakinga. Ibindi muravyumva muri ano makuru. Igihugu ca Mali kiramutswa umukuru w'igihugu mushasha mfata kibanza nyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi ryo mu kwezi guheze. Bafite ikiganiro baza muganga. Ano makuru agarikiwe na Prudence Ngiyumva. Umwe mu banyarwanda bakomeye yabaye rurangiranwa mu makungu kubera yarokoye abantu baharugwa mu majana mu gihe ca genocide yabaye mu 1994 yiyembereye muri sentare yuko yashinze umugwi w'abagwanyi. Paul Rusesabagina ubu ari mu rubanza aregwa iterabwoba, avuga yuko yashinze umugwi FLN nk'umugwi w'igisirikare ariko atari yawushinze nk'umugwi w'iterabwoba. Ubushikiriza amanza bwemeza yuko Rusesabagina adashobora kwitandukanya n'ibitero vyagabwe na FLN. Rusesabagina yabaye imyaka myinshi mu buhungiro, yafashwe mu buryo busa no gusukwa aho yurirwa indege yagira ngo imujanye mu Burundi ariko yisanga yajanywe mu Rwanda. Robert Arakoze Florentine Kwize. Ituje ikigali mu Rwanda aho no munsi Paul Rusesabagina yashikanywe muri sentare nkuru ya Nyarugenge mu muji wa Kigali kumvirizwa kukunguruza kwiwe ku cemezo cafashwe na sentare yo y'intango cyo kumufunga vy'agateganyo mu gihe akirindiriye kuburana. Rusesabagina yasavye iyo sentare Kongo yo kwemererwa kuburana ari hanze kubera impamvu z'ubugwayi. Rusesabagina yemereye iyo sentare ko yari mu buyobozi bw'umutwe witwaje ibigwanisho FLN. U Rwanda ruvuga ko ari umutwe w'iterabwoba, ariko Rusesabagina akaba yavuze ko ngo ahubwo bawushinze mu rwego rwo gushira igitsure kuri leta y'u Rwanda kugira ngo ikemure ikibazo c'impunzi. Nkuko vyagenze inshuro zibiri ziheruka ubwo Rusesabagina yari muri sentare, none munsi umunyamakuru wacu Yves Bucyana ntiyemerewe kwinjira muri sentare ariko yashoboye kumenya ivyavugiwemwo. Mukanya twavuganye atangura ansigurira uko hanze ya sentare hari hifashe. Kumubona namubonye yaje mu modoka z'urwego rw'amagereza mu Rwanda, ariko hanze y'urukiko hari umutekano ukomeye cyane, abapolisi n'imbunda hirya no hino. Yaje rero ku nshuro ya mbere mu rukiko yambaye imyenda yambarwa n'imfungwa hano mu Rwanda, umwambaro w'iroza. Mu maso agaragara ko ari umuntu wacitse intege. None wowe washoboye kumenya ivyavugiwe mu rukiko? Ibyavugiwe mu rukiko nkurikije ibyo ibindi binyamakuru bya hano mu Rwanda byanditse, havuzwe cyane iby'umutwe wa FLN n'ibitero wagabye mu Rwanda mu myaka 2 ishize. Rusesabagina avuga ko ibyakozwe n'uwo mutwe atabifata nk'ibintu byoroshye, gusa avuga ko we yarashinzwe ibigendanye na politike, ngo kandi muri MRCD buri gice kigira ubwigenge bwacyo. Akavuga yuko ibya FLN atabibazwa bikaba byabazwa abashinzwe ibya gisirikare. Rusesabagina n'abamwungirije rero bakaba bo babwiye urukiko ko urukiko rw'ibanze rwafashe icyemezo cyo kumufunga by'agateganyo, rwirengagije impamvu baruhaye zirimo kuba rwaremeje ko Rusesabagina yateye inkunga y'amafaranga umutwe wa FLN kandi ngo nta bimenyetso bihamya bagaragaje. Ivyo ubushinjacyaha bivuze kwiki? Ubushinjacyaha bwavuze ko nta buryo bwana Rusesabagina yakwitandukanya n'ibikorwa by'ubwicanyi n'iterabwoba byakozwe na FLN, kuko mu gihe byakozwe ni ukuvuga mu myaka 2 ishize Rusesabagina ngo yari perezida w'impuzamashyaka MRCD ubumwe. Nkuko rero bavuze mu rukiko, ngo no mu rukiko rwa mbere rw'ibanze bavuga ko
hari impungenge z'uko aramutse arekuwe agahabwa kwidegembya yatoroka, kandi ngo nta ngingo zifatika zagaragajwe, ndetse ngo no mu rukiko rwabanje nta zagaragajwe n'uruhande rw'uregwa zatuma urukiko rwisumbuye rukuraho icyemezo cyari cyamufatiwe mbere cyo kuba rumufunze by'agateganyo. Urukiko rwafashe yihe ngingo, uwuhe mwanzuro? Urukiko rwo rwashoboye kuvuga yuko rugiye kureba ibyo buri ruhande rwagiye ruvuga, hanyuma rukazatanga umwanzuro ku itariki 2 z'ukwezi gutaha. Ubusanzwe mu rubanza nk'uru nguru urukiko rutega amatwi gusa, rukaba wenda rwashobora kubaza utubazo dukeya, ariko rutega amatwi impande zombi, hanyuma rugatangaza umunsi wo kuzatanga umwanzuro. Bavuze rero ko ari itariki 2 z'ukwezi gutaha. Akoze Yves Bucyana. Reka Yves Bucyana turagaruka hamwe mu kanya ko mu gihe tukivuga ku manza. Reka tufata akaruhuko gatoya. Nkuko nababwiye rero, Yves Bucyana aracari kumwe natwe aho yakurikiranye urundi rubanza kuri sentare nguruza imanza. Iyo sentare ikaba imaze gushimangira igihano cy'igifungo ca burundu cyari cyakatiwe Dr Leon Mugesera mu 2016. Sentare nkuru yari yamwagirije ivyaha bitatu birimwo guhimiriza abahutu gukora genocide, kubiba urwanko ashingiye ku bwoko no gutoteza nk'icyaha gihotera ikiremwa muntu. Sentare yonguruza yavuze ko ukunguruzwa kwiwe ngo atashingiro gufise. Nkuko nababwiye rero, Yves turi kumwe ku murongo wa telefone. Yves, isomwa ry'urubanza rwa Mugesera ryagenze gute? Robert, ni isomwa ryamaze amasaha menshi. Mu bujurire Mugesera bimwe mu byo yari yavuze ngo no kwijambo yavugiye ku kabaya muri mitingi y'ishyaka rya MRND muri 1992, akavuga ko nta kigaragaza umwimerere waryo. Ahari ku rukiko rwavuze ko ibyo avuga atari byo, ko abatangabuhamya bo muri Canada ndetse bagaragaje n'abahanga mu bintu byo kumva amajwi bagaragaje mu rubanza rwabereye muri Canada ko iryo jwi ari umwimerere, kandi ko uwe ubwe yari yaremereye urukiko rwo muri Canada yuko yabivuze. Ubushinjacyaha bumurega rero ko iryo jambo ari ryo ryakongeje urwango abahutu bagiriye abatutsi rukavamo genocide. Umucamanza rero yavuze ko Mugesera ahamwa n'ibyo byaha uko ari bitatu, birimo kubiba urwango ashingiye ku bwoko no gutoteza nk'icyaha kibasiye inyoko muntu, ndetse n'icyaha cyo gushishikariza ku mugaragaro kandi mu buryo butaziguye gukora genocide, ngo kuko ubuhamya bwatanzwe n'ibimenyetso simusiga bigaragaza ko yahamagariraga abahutu kurimbura abatutsi ngo bagasubizwa aho baturutse muri Abyssinia muri Ethiopia, bityo ko igifungo cya burundu kigomba kugumaho. Yves Mugesera we hari ico yashoboye kuvuga kuri ico cyemezo? Mugesera yahise ajurira ku kanya, yavuze ko mu magambo ye yavuze ati nsabye ko mwandika ko subirishije mu rubanza ngo kubera karengane. Ibyo rero aho bisigaje ubwo ni mu rukiko rw'ikirenga, nabwo ashoboye kwerekana ko ibyo avuga bishobora kwemerwa nk'ingingo y'urubanza, urukiko rw'ikirenga rwamutera utwatsi akaba wenda yakwiyambaza umuvunyi gusa, naho honyine hasigaye. Urakoze Yves Bucyana. Tubandanirize mu Burundi aho uno munsi umukuru w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye yatanze ikiganiro ikibiriraho cyaciye ku maradiyo mu Burundi hamwe no ku mbuga ngurukana bumenyi. Ico kiganiro yatanze ubwa mbere kuva yashikira amabanga y'umukuru w'igihugu, cagizemo uruhara abanyamakuru babajije ibibazo bitandukanye, cyo kimwe n'abanyagihugu nabo nyene bakaba bahawe akaryo ko kubaza umukuru w'igihugu ibibazo babicishije kuri telefone. Mugenzi wacu Bernard Bankukira ari Nairobi yabikurikiranye, tukaba twavuganye mu kanya gaheze, mbanza kumubaza ibibazo vyabajijwe ivyo ari vyo. Nkuko ubivuze, uno munsi yaremesheje ikiganiro n'abanyamakuru hamwe n'abanyagihugu bose mu ntara ya Gitega, aho bamubajije ibibazo bitandukanye, ibibazo byinshi yabajijwe. Hariho nk'akarorero ikibazo kijyanye n'inama yari itegekanijwe muri Kongo yatumiwe ko na Felix Tshisekedi, umukuru w'igihugu cya Kongo. Baramubaza ibijyanye ibibazo bijyanye n'aba bantu batera igihugu, bavuga ko batera igihugu. Baramubaza ibibazo bijyanye no kurwanya igiturire
aho bigeze amazi ibijyanye n'imigenderanire n'ibihugu vya buraya, imigenderanire y'Uburundi n'u Rwanda, agateka ka zina muntu, ibibazo bijyanye n'abakukuruke. Abajije nk'akarorero kuri iki kibazo ca Kongo gituma atashoboye kwitaba, wewe yishuye avuga yuko abona yuko itari inama ikomeye cyane ku buryo hari ubusivye hari kuba ikibazo. Kubwo rero akavuga ati yari inama isa nuko ari abagenzi bazinanye bashaka kwicarana kugira ngo babe baraganira ku tuntu n'utundi. Ku vy'imigenderanire birazwi ko aciye imyaka Uburundi butabanye neza, butabonana neza n'amakungu cyane cyane kuva mu 2015. Nawe icyo kibazo arakivuze ko kenshi muri icyo kiganiro cyo mubajije ko icyo kibazo wakimubajije aho cyane cyane basimikiye ku migenderanire mibi iri hagati y'Uburundi n'umuryango w'ibihugu vya buraya. Akavuga ati imigenderanire yaratosekawe n'ibyo, ariko rero akavuga ati imiryango twebwe iruguruye, ati niba bashaka bazoza. Umvize ingene yavuze. Ubumwe bw'uburaya twasanze bwari burimwo mu gutuma haba itembagazwa ry'ubutegetsi mu Burundi. Hanyuma bitwaje igikenye bibananiye, baciye bavuga bati reka tubohera amaboko mu mugongo irya leta kugira itembagare basi mu bukene bwayo. Hanyuma Imana nayo ikirakinga. None abantu boguma bakwegana gushika ryari? Ibintu byose birafite iherezo. Nico bituma rero no munsi twebwe twaramaze kubamenyesha, turavuga tuti mu kugenda mwarijanye sitwe twabirukanye, mushatse kugaruka muzoza, mudashaka nta ukuboha, kuko imigenderanire hagati y'ibihugu si imigenderanire y'inguvu. Ashaka murumvikana mukagendana, adashaka naho ntimugendana. Ariko Bernard, uretse iyo migenderanire n'ibihugu vya buraya, hari kandi n'ikibazo c'imigenderanire y'Uburundi n'u Rwanda. Hoho babivuze kwiki? Naco nyene bakibajije aho bamaze ati mbega Uburundi imigenderanire y'Uburundi n'ibihugu by'akarere ati yifashe gute? Rero nawe nyene mu kugisha yifatira avuga ati imigenderanire n'ibihugu by'akarere muri rusange yifashe neza, ati ariko ari ingorane mu Rwanda. Aho rero agwadiriza yuko gushika ubu rubitse inkozi z'ikibi, agasaba yuko iki gihugu nimba kuko ari umubanyi mwiza yuko totanga abantu bagirizwa yuko bagize uruhara mu gukora ibindi bibi mu mwaka 2015. Umbiriza ingana avuga uno munsi nyene bamwe batembagaza ubutegetsi bakica abantu bagaturira inzu bagaturira imiduga. N'ubu ubibereye hajya mu Rwanda bimererewe neza, ahubwo twe twovuga ko Rwanda riko rabategura ngira ngo baze batera Uburundi, kuko none ko ataciza barondera Burundi. None u Rwanda uwo mubanyi mwiza mwita mwiza ashobora gufata umuntu yisha abantu agaturira amazi agaturira imiduga akavuga ngo ingo mwana igumire ngaha ntaco bagukora kuko nta burenganzira afite bwo kuyinjira. Mwumva ari umubanyi mwiza. Rero ivyo kuvuga ku majambo sivyo. Icyo tuzi nuko twebwe inkozi z'ikibi z'u Rwanda iyo tuzifashe zihungiye i Burundi tudusubiza, birazwi, twaba twasubije n'amakungu arorera. Mugani mutubwire umaze kubona kangahe ko tubabona barasubiza burya boshaka gutora umuco ubunyene. Biroroshe ntibakore ibya kibano ubunyene urabe ko bidasha bikuza. Bernard, hari kandi n'ikibazo c'agateka ka zina muntu. Umugwi wa ONU ujeje amatohoza uheruka kuvuga ko hari ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu mu Burundi. Hoho hari ico yigeze abibazwa ko naho yavyishuye kwiki? Wewe rero muri rusange aba yuko abakora bijya vyegeranyo bivuga yuko agateka ka zina muntu mu Burundi gahonyangwa, avuga yuko baba bafise intumbero ya politike, akavuga ko mu byo bavuga bobo batiza biyumvira abakorewe ibyaha, ko ahubwo ngo bobo bavugira ababikoze. Bernard Bankukira twavuganye ari i Nairobi. Nzeri ko mutega amatwi incamake y'amakuru BBC avugwa hirya no hino, mushikirizwa na Florentine Kwizera, akaba yashikiriza ariwe muhira. Urakoze Robert Patrick Misigaro. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere mu Faransa, aho umuntu yitwaje ishoka yateye agakomeretsa cyane abantu babiri bari hafi y'ahahora ibiro by'ikinyamakuru gishushanya mu buryo butwenza Charlie Hebdo mu muji wa Paris. Igipolisi kimenyesha yuko cahagaritse abantu babiri bakekwa. Ababibonye bavuga yuko abo batewe, umugabo n'umugore, ari abakozi ba televiziyo bariko bitumurira agatabi hafi y'igihome gishushanije ko amashusho y'abantu 12 bahiciwe n'abayoboke biyitirira idini rya Islamu harashize imyaka 5.
muri kino gihe abantu 14 bariko barakurikiranwa mu rubanza baregwa gufasha uwarashe aho nyene kuri Charlie Hebdo ndetse no kwiduka yasumiramo cyane cyane abayahudi. Umugwi Al-Qaeda wongeye guhigira Charlie Hebdo igihe ico kinyamakuru catangaza bundi busha ibicapo vyigana intumwa Mohamed imbere yuko urubanza rutangura. Umushikiranganje wa mbere w'Ubufaransa Jean Castex yashimye uko inzego z'umutekano zavyifashemo. Inzego z'umutekano n'ubutabazi nishimira cyane zatabaye vuba na bwangu kugira ngo zikore akazi kazo muri ibi bibazo. Ibi byabereye ahantu h'urwibutso kandi mu gihe abakoze ibikorwa bigayitse kuri Charlie Hebdo bari gucibwa urubanza. Iki ni igihe leta igomba kugaragaza yuko ishyigikiye ukwishyira ukizana kw'itangazamakuru, ko igishimangiye kurwanya iterabwoba n'uburyo bwose, kandi yuko igihugu kimenya ko twabihagurukiye twivuye inyuma. Inama y'ubumwe bwa Buraya imenyesha yuko igiye kunguruza urubanza ku cemezo catanzwe na sentare yo muri uwo muryango nyene caburizamwo ingingo yuko Irlande ikwiye kwishuza imiliyaridi 15 z'amadolari y'amakori ikigo gitanga uburyo n'ibikoresho vy'itumatumanako ca Apple gifise icicaro aho ku mugabane wa Buraya kiri ahitwa Code categerezwa gushira mu kigega c'ico gihugu ca Irlande. Mu kwezi kw'indwi Irlande n'ikigo ca Apple byarashoboye gutsinda ku ngingo y'inama y'ubumwe bwa Buraya yemeza yuko kuba ico kigo carahebewe amakori ari nko gukingirwa ikibaba n'ico gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Mu itangazo ryayo iyo nama yamenyesheje yuko yikwihweza ko ibigo byose biriha amakori mu bihugu ari igikorwa nyamukuru, naho ubundi ngo koba ari nko koza imifuko y'abanyagihugu. Inama y'ubumwe bwa Buraya ivuga yuko sentare yayo yakoze amakosa, ubu rero ikibazo kikaba cagiye mu rundi rwego rwo hejuru rw'inama y'ubumwe bwa Buraya. Muri Israel hakomeje kuba ukutumvikana ku bijanye no gukaza ingingo zo kuzibira ikiza ca coronavirus congeye kwivyukiranya. Ibi bikaba bibaye inyuma y'indwi imwe gusa ingingo shasha zashizweho zo kukaza amategeko yo kuguma mu rugo zitanguye gukurikizwa muri ico gihugu. Abanegura umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu bamwagiriza gushaka kuburizamwo imyerekano yiyamiriza uburyo ariko arifata muri ico kibazo. Ni inkuru ya Yolande Neil mushikirizwa na Mark niyo nkuru. Izo ngingo shasha zo kuguma mu rugo zigiye kuja mu ngiro muri Israel guhera mu mpera z'indwi. Benshi mu banya-Israel bazoba bategerezwa kuguma mu ngo zabo umwanya munini, na cyane cyane ko amazu y'abikorera utwabo azoba yugaye. Imigwi isenga igiye kwitabwa n'abantu bake muri iyi minsi y'akaruhuko ikomeye ku Bayahudi irimo Yom Kippur, umunsi mweranda mu kirangamisi c'Abayahudi. Amasengesho y'uwo munsi mukuru azotangura ku munsi wa mbere w'indwiza. Mu nama nshingamateka habaye ihagarikwa ry'ibikorwa kubera ikibazo c'imyerekano. Umushikiranganje wo kwivuna abansi Benny Gantz yavuze ko iyo ngingo yo guhagarika Burundi bikorwa yavuye ku kwanka ikwiragira ry'ikiza ca coronavirus aho kuba mu ntumbero yo kubuza iyo myerekano. Umushikiranganje wa mbere Netanyahu ariko aragerageza gushiraho ingingo zihutirwa zishobora kubuza amahwaniro y'abantu benshi, harimo imyerekano n'amasengesho gushika ku munsi wa kabiri inama nshingamateka ishoboye gukorana. Umukuru w'igihugu mfatakibanza wa Mali yarahiye amabanga yiwe yo kurongora igihugu mu kiringo kizoshikana ku matora yandi mashasha. Ico gihugu ca Mali umukoloneli w'umukukuru Keba Ndao azorongora igihugu ikiringo c'amezi 18 y'ubutegetsi fatakibanza inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi ryo mu kwezi kw'indwi ryakuyeho Ibrahim Boubacar Keita. Muri kino gihe rero
igihe haba urubanza rwo kurahiza uwo umukuru w'igihugu icegera ciwe yavuye mu mugwi w'abasirikare bafashe ubutegetsi ngaho nyene muri Mali nawe yarahijwe. Ibrahim Boubacar Keita akaba yakuwe ku butegetsi ku gahato n'akagwi k'abasirikare bari bategetswe n'ishirahamwe ry'ibihugu byo mu karere k'ubuseruko k'uburengero bwa Afrika gusubiza ubutegetsi mu minwe y'abanyagihugu basanzwe bitabaye uko bagafatirwa ibihano. Gusubiza mu butegetsi mu minwe y'umunyagihugu asanzwe atari umusirikare cyari kimwe rero mu byo uwo mugwi w'abasirikare wasabwe n'ishirahamwe CEDEAO imbere y'uko baheza bagakurirwa ibihano bari bafatiwe. Umwe mu bakardinali bakuru bashizeho agahato na papa mu gutanga imihoho yiyamirije uburyo yakuwe anahakana ibyo yagirizwa. Giovanni Angelo Becciu yavuze yuko yari yinginze papa ngo ntamuhate gukura akarenge mu mabanga yiwe mu maso y'isi yose nk'uko abivuga. Gukugwa kwa Giovanni rero gufatiye ku isano n'amafaranga yaguzwe amazu yo mu mujyi wa London igihe uwo mukardinali yari cegera c'umushikiranganje w'imigenderanire muri leta ya Vatican. Biravugwa kandi yuko papa yanamubajije ivyerekeye ayandi mafaranga yashizwe mu rudandazwa rukogwa nabo bavukana. Cardinal Becciu arahakana bimwe mu vyaregwa, ibindi navyo akemera yuko yabikoze, mugabo akavuga yuko wewe atabona yuko ari ivyaha. Ndasuye kuba mwiriwe. Duhere mu burengero bwa Afrika. Umukuru w'igihugu mfata kibanza wa Mali yarahiriye amabanga yo kurongora igihugu ku mugwa mukuru wa Mali Bamako. Nawe rero ni Colonel w'umukukuruke Bando akaba azorongorora igihugu kiringo c'amezi 18 y'ubutegetsi mfata kibanza nyuma y'itembagazwa y'ubutegetsi ryo mu kwezi kw'indwi. Akaba rero ryarakuyeho President Ibrahim Boubacar Keita. Ni nkuru ya Mayeni Jones mushikirizwa na Mark Niyonkuru. Bwana Ndawe yashizweho n'akagwi k'abahiritse ubutegetsi nk'uwizewe, azwi neza hose haba mu gisirikare canke mu banyagihugu. Ishirahamwe rihurikiyemwo ibihugu vya Afrika y'uburengero CEDEAO ryari ryarasavye rishimitse ko umukuru w'igihugu wo mu kiringo mfata kibanza aho umusivile ariko riza kwemera ko ashobora no kuba umukukuruke yahoze mu gisirikare. Umukuru w'akagwi k'abasirikare bari bahiritse ubutegetsi Colonel Assimi Goïta nawe yarahiye mu mabanga nk'icegera c'umukuru w'igihugu. Abarongozi b'ico gihugu ubizeye ko ibihano vy'ubutunzi vyafashwe n'ishirahamwe CEDEAO bigiye gukugwaho. Ibikoresho vya nkenerwa vyari bisigaye ari bike mu bubiko muri Bamako. Tubandanirize ku mugabane wa Buraya. Musenyeri mukuru yari mu bakomeye mu ishengero Gatolika ku buryo budasanzwe akarungikwa na papa muhira, yavuze ko ngo ari umwere ku vyaha vy'ubunyongezi yagirizwa. Cardinal Becciu yabwirijwe nako gutanga imihoho mu ijoro ryakeye aca anakwa uburenganzira bwo gutora umupapa. Ni nkuru ya Mark Lowen ari i Roma mushikirizwa na Ali Yusuf Mugenzi. Nabajije nyiri ubutungane kuki unkoriye ibi imbere y'isi yose. Ayo n'amagambo y'agahinda ya Cardinal Giovanni Angelo Becciu, umwe mu bayobozi bakomeye ba Kiliziya Gatolika, mu kiganiro yahaye BBC amaze gusabwa ko yegura na Papa Francis. Uwo mukardinali wayoboraga urwego rushinzwe guhitamo abatagatifu mu gihe kiri imbere yambuwe ububasha bwo guhitamo umupapa uzakurikira. Arererwa kugura inzu mu mujyi wa Londres ku mayero miliyoni 200 yakuye mu bubiko bwa Kiliziya. Yavuze ko azi neza ko ari nta cyaha gihari. Tubandanirize mu Burundi aho uno munsi umukuru w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye yatanze ikiganiro ikibiriraho caciye ku maradiyo mu Burundi hamwe no ku mbuga ngurukana bumenyi. Ico kiganiro yatanze ubwa mbere kuva yashikira amabanga y'umukuru w'igihugu cagizemwe uruhara abanyamakuru babajije ibibazo bitandukanye co kimwe n'abanyagihugu nabo nyene bakaba bahawe akaryo ko kubaza umukuru w'igihugu ibibazo babicishije kuri telefone. Mugenzi wacu Bernard Bankukira ari na Nairobi yabikurikiranye, tukaba twavuganye mu kanya gaheze mbanza kumubaza ibibazo vyabajijwe ivyo arivyo.
nk'uko ubivuze uno munsi yaremesheje ikiganiro n'abanyamakuru hamwe n'abanyagihugu bose mu ntara ya Gitega aho bamubajije ibibazo bitandukanye ibibazo byinshi yabajijwe hariho nk'akarorero ikibazo kijyanye n'inama yari itegekanijwe muri Kongo yatumiwe ko na Felix Tshisekedi umukuru w'igihugu cya Kongo baramubaza ibijyanye ibibazo bijyanye n'aba bantu batera igihugu bavuga ko batera igihugu baramubaza ibibazo bijyanye no kurwanya igiturire aho bigeze baramubaza ibijyanye n'imigenderanire n'ibihugu bya Buraya imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda agateka ka zina muntu ibibazo bijyanye n'abakukuruke abajije nk'akarorero kuri iki kibazo cya Kongo gituma atashoboye kwitaba wewe yishuye avuga yuko abona yuko itari inama ikomeye cyane ku buryo hari ubusibye hari kuba ikibazo kubwo rero akavuga ati yari inama isa nuko ari abagenzi bazinanye bashaka kwicarana kugira ngo babe baraganira ku tuntu n'utundi ku by'imigenderanire birazwi ko aciye imyaka Burundi butabanye neza butabonana neza n'amakungu cyane cyane ku 2015 nawe icyo kibazo arakivuze ko kenshi muri icyo kiganiro cyo bamubajije ko icyo kibazo bakimubajije aho cyane cyane basimikiye ku migenderanire mibi iri hagati y'u Burundi n'umuryango w'ibihugu bya Buraya akavuga ati imigenderanire yaratosekawe n'ibyo ariko rero akavuga ati imiryango twebwe iruguruye ati niba bashaka bazoza umvize ingene yavuze ubumwe bw'Uburaya twasanze bwari burimwo mu gutuma haba itembagazwa ry'ubutegetsi mu Burundi hanyuma bitwaje igikenye bibananiye haciye bavuga bati reka tubohera amaboko mu mugongo ijya leta kugira itembagare basi mu bukene bwayo hanyuma Imana nayo kirakinga none abantu boguma bakwegana gushika ryari ibintu byose birafite iherezo nicyo bituma rero no munsi twebwe twaramaze kubamenyesha turavuga tuti mu kugenda mwarijanye sitwe twabirukanye mushatse kugaruka muzoza mudashaka nta ukuboha kuko imigenderanire hagati y'ibihugu si imigenderanire y'inguvu ashaka murumvikana mukagendana adashaka naho ntimugendana ariko Bernard uretse iyo migenderanire n'ibihugu vya Buraya hari kandi n'ikibazo c'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda hoho babivuze kwiki naco nyene bakibajije aho bamaze ati mbega Burundi imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu by'akarere ati yifashe gute rero nawe nyene mu kugisha yifatira avuga ati imigenderanire n'ibihugu by'akarere muri rusange yifashe neza ati ariko ari ingorane mu Rwanda aho rero agwadiriza yuko gushika ubu rubitse inkozi z'ikibi agasaba yuko iki gihugu nimba kuko ari umubanyi mwiza yuko topanga abantu bagirizwa yuko bagize uruhara mu gukora ibindi bibi mu mwaka wa 2015 umbiriza ingana avuga uno munsi nyene bamwe batembagaza ubutegetsi bakica abantu bagaturira inzu bagaturira imiduga n'ubu ubibereye hajya mu Rwanda bimererewe neza ahubwo twe twavuga ko Rwanda riko rabategura ngira ngo baze batera Burundi kuko none ko ataciza barondera Burundi none Rwanda uwo mubanyi mwiza mwita mwiza ashobora gufata umuntu yisha abantu agaturira amazi agaturira imiduga akavuga ngo ingo mwana igumire ngaha ntacyo bagukora kuko nta burenganzira afite bwo kuhinjira mwumva ari umubanyi mwiza rero ibyo kuvuga ku majambo sivyo icyo tuzi nuko twebwe inkozi z'ikibi z'u Rwanda iyo tuzifashe zihungiye i Burundi tuca tudusubiza birazwi twaba twasubije n'amakungaro rero mugani mutubwire umaze kubona kangahe ko tubabona barasubiza burya boshaka gutora umuti ubunyene biroroshe ntibakore ibya kibano ubunyene urabe ko bidasha bikuza Bernard hari kandi n'ikibazo c'agateka ka zina muntu umugwi wa ONU ujeje amatohoza uheruka kuvuga ko hari ihonyangwa y'agateka ka zina muntu mu Burundi hoho hari ico yigeze abibazwa ko naho yavyishuye kwiki wewe rero muri rusange aba yuko abakora bijya vyegeranyo bivuga yuko agateka ka zina muntu mu Burundi gahonyangwa avuga yuko baba bafise intumbero ya politike akavuga ko mu byo bavuga bobo batiza biyumvira abakorewe ibyaha ko ahubwo ngo bobo bavugira ababikoze. Bernard Bankukira twavuganye ari i Nairobi tuje i Kigali mu Rwanda uno munsi
Paul Rusesabagina yashikanywe muri sentare nkuru ya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali kumvirizwa kukunguruza kwiwe ku cemezo cafashwe na sentare y'intango cyo kumufunga vy'agateganyo mu gihe akirindiriye kuburana. Rusesabagina yasavye iyo sentare ko ngo yo kwemererwa kuburana ari hanze kubera impamvu z'ubugwayi. Rusesabagina yemereye iyo sentare ko yari mu buyobozi bw'umutwe witwaje ibigwanisho FLN, u Rwanda ruvuga ko ari umutwe w'iterabwoba, ariko Rusesabagina akaba yavuze ko ngo ahubwo bawushinze mu rwego rwo gushira igitsure kuri leta y'u Rwanda kugira ngo ikemure ikibazo c'impunzi. Nkuko vyagenze inshuro zibiri ziheruka ubwo Rusesabagina yari muri sentare, none munsi umunyamakuru wacu Yves Bucyana ntiyemerewe kwinjira muri sentare, ariko yashoboye kumenya ivyavugiwemo. Mu kanya twavuganye atangura ansigurira uko hanze ya sentare hari hifashe. Kumubona namubonye yaje mu modoka z'urwego rw'amagereza mu Rwanda, ariko hanze y'urukiko hari umutekano ukomeye cyane, abapolisi n'imbunda hirya no hino. Yaje rero ku nshuro ya mbere mu rukiko yambaye imyenda yambarwa n'imfungwa hano mu Rwanda, umwambaro w'iroza. Mu maso agaragara ko ari umuntu wacitse intege. None wowe washoboye kumenya ivyavugiwe mu rukiko? Ibyavugiwe mu rukiko nkurikije ibyo ibindi binyamakuru bya hano mu Rwanda byanditse, havuzwe cyane iby'umutwe wa FLN n'ibitero wagabye mu Rwanda mu myaka 2 ishize. Rusesabagina avuga ko ibyakozwe n'uwo mutwe atabifata nk'ibintu byoroshye, gusa avuga ko we yarashinzwe ibigendanye na politike, ngo kandi muri MRCD buri gice kigira ubwigenge bwacyo. Akavuga yuko ibya FLN atabibazwa, bikaba byabazwa abashinzwe ibya gisirikare. Rusesabagina n'abamwungirije rero bakaba babwiye urukiko ko urukiko rw'ibanze rwafashe icyemezo cyo kumufunga by'agateganyo, rwirengagije impamvu baruhaye zirimo kuba rwaremeje ko Rusesabagina yateye inkunga y'amafaranga umutwe wa FLN, kandi ngo nta bimenyetso bihamya bagaragaje. Ivyo ubushinjacyaha bivuze kwiki? Ubushinjacyaha bwavuze ko nta buryo bwana Rusesabagina yakwitandukanya n'ibikorwa by'ubwicanyi n'iterabwoba byakozwe na FLN, kuko mu gihe byakozwe, ni ukuvuga mu myaka 2 ishize, Rusesabagina ngo yari perezida w'impuzamashyaka MRCD ubumwe. Nk'uko rero bavuze mu rukiko, ngo no mu rukiko rwa mbere rw'ibanze bavuga ko hari impungenge z'uko aramutse arekuwe agahabwa kwidegembya yatoroka, kandi ngo nta ngingo zifatika zagaragajwe, ndetse ngo no mu rukiko rwabanje nta zagaragajwe n'uruhande rw'uregwa zatuma urukiko rwisumbuye rukuraho icyemezo cyari cyamufatiwe mbere cyo kuba rumufunze by'agateganyo. Urukiko rwafashe yihe ngingo, uwuhe mwanzuro? Urukiko rwo rwashoboye kuvuga yuko rugiye kureba ibyo buri ruhande rwagiye ruvuga, hanyuma rukazatanga umwanzuro ku itariki 2 z'ukwezi gutaha. Ubusanzwe mu rubanza nk'uru nguru urukiko rutega amatwi gusa, rukaba wenda rwashobora kubaza utubazo dukeya, ariko rutega amatwi impande zombi, hanyuma rugatangaza umunsi wo kuzatanga umwanzuro. Bavuze rero ko ari itariki 2 z'ukwezi gutaha. Akoze Yves Bucyana. Reka Yves Bucyana turagaruka hamwe mu kanya ko mu gihe tukivuga ku manza. Reka tufata akaruhuko gatoya. Nkuko nababwiye rero, Yves Bucyana aracari kumwe natwe aho yakurikiye urundi rubanza kuri sentare nguruza imanza. Iyo sentare ikaba imaze gushimangira igihano cy'igifungo ca burundu cyari cyakatiwe Dr Leon Mugesera mu 2016. Sentare nkuru yari yamwagirije ivyaha 3 birimwo guhimiriza abahutu gukora genocide, kubiba urwanko ashingiye ku bwoko no gutoteza nk'icyaha gihotera ikiremwa muntu. Sentare yonguruza yavuze ko ukunguruzwa kwiwe ngo atashingiro gufise. Nkuko nababwiye rero, Yves turi kumwe ku murongo wa telefone. Yves, isomwa ry'urubanza rwa Mugesera ryagenze gute?
Robert, ni isomwa ryamaze amasaha menshi mu bujurire Mugesera. Bimwe mu byo yari yavuze ngo ni uko ijambo yavugiye ku kabaya muri mitingi y'ishyaka rya MRND muri 1992 akavuga ko nta kigaragaza umwimerere waryo. Ahari ku rukiko rwavuze ko ibyo avuga atari byo, ko abatangabuhamya bo muri Canada ndetse bagaragaje n'abahanga mu bintu byo kumva amajwi bagaragaje mu rubanza rwabereye muri Canada ko iryo jwi ari umwimerere, kandi ko uwe ubwe yari yaremereye urukiko rwo muri Canada yuko yabivuze. Ubushinjacyaha bumurega rero ko iryo jambo ari ryo ryakongeje urwango abahutu bagiriye abatutsi rukavamo jenoside. Umucamanza rero yavuze ko Mugesera ahamwa n'ibyo byaha uko ari bitatu, birimo kubiba urwango ashingiye ku bwoko no gutoteza nk'icyaha kibasiye inyoko muntu, ndetse n'icyaha cyo gushishikariza ku mugaragaro kandi mu buryo butaziguye gukora jenoside, ngo kuko ubuhamya bwatanzwe n'ibimenyetso simusiga bigaragaza ko yahamagariraga abahutu kurimbura abatutsi ngo bagasubizwa aho baturutse muri Abyssinia muri Ethiopia, bityo ko igifungo cya burundu kigomba kugumaho. Yves Mugesera we hari icyo yashoboye kuvuga kuri icyo cyemezo? Mugesera yahise ajurira ako kanya, yavuze ko mu magambo ye yavuze ati nsabye ko mwandika ko subirishijemo urubanza ngo kubera akarengane. Ibyo rero aho bisigaje ubwo ni mu rukiko rw'ikirenga, nabwo ashoboye kwerekana ko ibyo avuga bishobora kwemerwa nk'ingingo y'urubanza, urukiko rw'ikirenga rwamutera utwatsi akaba wenda yakwiyambaza umuvunyi gusa, naho honyine hasigaye.